kuvuga rero nti ijambo ushikirije niryo ni ugupfufahaza ni bimwe navuga nti ni nk'ikamyo yataye umurongo yataye amafiri iriko iramanuka mu bugarama uwuriko arayitwara aramanevra akagira gute mugabo muri we nyene abazi yuko kereka aronse solution miracle ariko ni mpaka ishike kuri crash ni mpaka crashing rero jewe ahubwo hari ikintu uvuze ngo imyaka ibiri ni ikintu ubushize nigeze kwandikako mu bisanzwe abarundi uko nk'ubu duteramiye hano twabwirizwa gutahana ijambo rigira riti ifoko tumara iyo myaka ibiri tubarira umuntu yitwa Neva ko nimba vy'ukuri yikunda uwe nyene kuko ndazi nawe nyene ararushe aparama ibintu vyo gutegeka nawe nyene biramugoye yarakwiriye gufata iya mbere muri 2027 akaraba uwundi muntu atwara kuko tubandanyije gutya imyaka ibiri sinzi yizogera nimba izona kwira rero ubu buzimagine imyaka 9 aho izogera tugeze nawe nyene natadukana nawe nyene natasabwe ivyo uvuze birafise sense atoye mugabo ni kwera abantu benshi baza ngaho baza baturisha bagashaka gukorekta gusa imyidogo y'abantu kaca twibaza umenga ariyo revolution canke ariyo reka ndaguciremwo nta buvuka rimwe ngo yuzure ingobyi mugabo uko bimeze ifoko tugira ikintu dukoze ionyi zero minimum de choses kandi ibinya tuvuga abategetsi baravyumviriza hari gihe nigeze kuronka ama message nibiki baravyumviriza no ngaha barimwo rero ikintu cyo kumenya jewe ntabwo ndi umuntu nshigikira ngo name ndaririmba ngo ingwano hamwe uburundi bwotora inzira tutiriwe turafatana mu kanigo nk'abarundi ninde yovyanga ninde yokwanka uburundi aho umuntu agira iteka mutwiwe mugabo nta numwe yifuza kubandanya muri ubu Burundi aho uvyuka mu gitondo umuntu ukabona aradukanye ibintu vy'ibipapuro ngo aha ni wanje ari ahantu wavukiye wakuriye ukabura aho bivugira navuganye ngo n'umuntu wo hejuru ngo kibade no ibi bintu bizobandanya ryari rero urumva ava yuko duhava twumva ivyo Spyros atubarira nariko ndavuga nti nimwibaze iyi myaka 3 amaze 5 nako iraturuhije 2 ntawuzi nimbi izona kwira tugihari rero vuvuze imagine yindi myaka 7 peut-être kubera ubusazi bw'aba bategetsi b'abanyafrika nabaryohego yadukana ivyatwaziye me 4e okay pratiquement nta Burundi buzoba buhari rero jewe nkuko nariko ndabivuga birakenewe ko duhaguruka kandi vraiment ibintu vy'uko abantu badukamira mu coze ngo urumva ngo wewe ngo uri umuhutu nawe uri umututsi ejo bundi tuzadukana ibindi vy'abatwa navyo ivyo bintu ni bullshit ivyo bintu nta na kimwe bimaze ivyo bintu kiretse gusa kudusamaza nta kintu na kimwe bitumariye hanyuma jewe nabandi ko ndavuga enda nimuze tureke gushira imbere kwicamwe ibice nimba wewe uri kugira uti nifuza kugwanya le système en place iriko irahamba Burundi muri ubu buryo ukumva uwundi ashaka kubikora mu bundi buryo vyobaye vyiza mukoreye hamwe mugabo nimba bidashobotse nimuce muhinduka basi silvura nimureke guhinduka basi hanyuma kandi ikindi nimureke gushirana ko utumenyetso tuyundamuzi uyu n'umusendede no muri sendede nakubariye harimwo indani abantu bagira bati iyi systeme turimo sinzi aho irikiraja jewe nigeze kubona ubushize umuntu shwa ko hari mu kwa mbere umuntu apibriya screenshot umuntu w'umusirikare yari yavuze ngo mudutabarize ngo
abasirikare mu bundi aramwishura ngo jewe ngo sintabariza abasirikare. Okay, mugabo jewe ndiko ndivuga kandi ntabwo ndi encyclopedie y'intuze nshobora kuba iciyumviro canje kiri erone. Mugabo nagira nti none abo basirikare barundi kerekare abo abasirikare bakuru nayo uyu yikorera inkoho uyu unya yagiyemo kugira ronke utuntu donc yagiyemo nk'akazi uri kuramurenganya pratiquement. Reka rero mu kanya duhave tushe twumva Spiros ma indice canke ama indicateur économique dufise canke meme ibintu uko amategeko akora ibintu bituma aba investisseurs barahunga bakiruka. Kandi rega byatanguye kera nuko abantu batari bwavuge gose. Sinzi ko mwibuka umuntu yari yaje gushinga ibitaro vyitwa menga hôpital Tanganyika je crois. Abitwa babande donc ni ibintu vyagiye biza ugasanga uje gushinga ikintu aca haza aba investisseurs bazana rien kugira ngo ndo guproteja iyo nizo shares zanje shizemwo ndi generale nibaza ko dukwiriye Uburundi bufise iteka, dukwiriye Uburundi bufise amategeko, ntabwo ari Uburundi aho dufise abantu bakomeye, kuko burya nuko tuvyibagira canke tuvyiyibagiza burya nta muntu akomeye. Ibaze inkuru nziza ejo bundi ashese igihugu ati ntahari Uburundi ntibushoboka ndi umuntu akomeye wakatabonetse. Erega burya ijya manda yiwe nubwo yari kuba vy'ukuri ayirekuriwe, reka tubifate gutyo, mugabo akabona ko iza guteza ibibazo, ari umuntu afise ubuntu, ari umuntu afise uwo mutima wari kuravuga twasigiwe na basogokuru, yari gustepinga aside akavuga ati ibi bintu mbona umenga bigiye guteza ikibazo, reka nshireho uwundi. Ariko abantu barishwe, abantu barafunzwe, ubuzima bw'abantu imiryango yaratandukanyijwe, donc nakamaramaza. Hanyuma ikindi kintu muvuze ca torture mu bisanzwe nuko ngira ngo tudakunda kubiganirako. Burya hariho abarundi bene wacu ibintu babonye arakamaramaza. Nakamaramaza hari abasirikare babiri bafatiwe kuri jewe nabibonyeje kwa kuri Tele Renaissance, kandi n'ubushize navuze nti ndabasavye umuntu aronsa akanya nubwo wowe uriko ukora utundi umviriza izi témoignage, umuntu akubarire uti ivyo nabonye ivyo vyanshikiye nibi. Abo basirikare babiri rero barafashwe bagirizwa yuko bakoraboye n'abateye amakambi n'ibiki, bafatwa n'umuntu yitwa Gerard wako yatwara ipererezi Muyinga ico gihe. Hanyuma arabafukamika hasi akubita, arumva gukubitaho humenga n'ibintu twomenyera, arakubita aratortira. Hanyuma rero finale nico nari ngomba mvuge, araheza rero afata umwe, kuko urumva hari ivyo yababaza akavuga ati uravyemera, ati nukuri ivyo bintu ntavyo twigeze dukora. Nuko rero afata umwe, abumva abantu babiri bapfukamye hamwe, umwe amutwara hirya, hanyuma ngo agaruka afise umutwe wa wundi yari atwaye hirya. Urumva ibaza ubwo Burundi, ibaza abo bantu tubana. Donc nakamaramaza, nakamaramaza. Abo bicanyi rero ntibigera bagarukira ngaho, nico gituma mu masosiyete ari fonctiona abantu nk'abo barigizwayo. Abantu nk'abo barashirigwa umukenke bakigizwayo. Ntiyagarukiye aho, aravugwa mu bintu vyo guturira ntuzenya prison y'Igitega. Je nefise umugenzi bari bafashe kubera ideni afitiye umuntu, bafitaniye n'umuntu baramufunga, aherayo. Famille yaheruka gushingwa ikiri nshasha ikiri ntoyi, uwo mugeni yatashukwa atahana agahinda atazigera akira. Donc rero Burundi turafise ibibazo, turafise ibintu vyinshi. Oya nakamaramaza, reka tube turamira amateka toyi hamwe hogira uwundi agira ati tube turaganira. Kubabwira Yego je suis parmi
ceux qui ont été chanceux dans le malheur. Kubera je naho banturutuye bankomerekeje barankubita mu birenge barankubita mu mugongo ku maboko mugabo ntibankomerekeje ku mutwe mpore hanyuma ngira imana nararusimvye ndakomeye amagara yanje ameze neza hanyuma ico nyine ntushobora kuvuga bashoboye gushikako nuko urabona umaze gushika muri ivyo bihe witwa mujejwe ntuze les opérations z'igipolisi ari chef agent urumva ça nous fait que nous augmenter ta détermination no kubona uko ibintu la vraie grandeur de la problématique y'igihugu rero ntuze damu mareo ntuze nanashe kubandanya mbaho amagara yanje ameze neza kandi ubu je suis déterminé comme plus que je l'étais hier yego hano bantu bagerageje ko buhasture yego aho ndakomeye ndakora neza igihugu kigira kabicana canyakiriye nka mu bushikiranganje ndafasha ibitari bikenya nari nifuza ko nari gushobora gufasha n'u Burundi ibitari bike dufasha n'ibindi bihugu abankurikira kuri Facebook kugira ngo bazobona ko maze imisi ntagira amantuze nta posta kugira ngo bazobona ko amantuze yose abashoboye guposta n'abashobora kumurikira bazobona ko amambasade presque yose ari présente mu ntuze muri kino gihugu turi en contact kandi ndabafasha ibintu bitari bike cyane nshobora ngomba kubabwira rero ndabwiye ko nabaye torture nagiriwe nabi mugabo nabaye muri bake bagize une chance baho ari bazima ntibanyononeye ubuzima pour toujours cyariho ndabandanya kandi ndafasha abantu benshi cyane ku munsi ni benshi rwose mfasha kandi nico kimpana ubuzima nico kimpana envie kubandanya ngira inkora cyiza mu buzima bo malheureusement muri kino gihe nibike dushaka gufasha mu Burundi nibike cyane mugabo ishaka rirahari murakoze namwe nabonye Dr Mastermind sinzi ko mwokugara micro nego murakoze mbabarira Dr Mastermind ari ico mwashaka kongerako mbo Andris Pavlov bo bagumye bangaruka ko sinzi nagiriye ngira akantu gato y'imvuga ariko ndibaza bwana Andris Pavlov ivyibyo nashikirije ugitangura space ngira ngo wavyumvise sinihenze na gatoyi natuye ko 100% ingene ntuze abarundi twiyumvira demokrate yavuze ibintu byinshi amampere ko bahereje ko bwana demokrate bo siniko ndavuga tuhanahane tuvuga turi babiri ariko ndiko ndagira juste un commentaire biza gufasha peut-être n'abandi gutahura demokrate yavuze ngo giye ngo nagiye ngo muri space ngo ntera ubwoba abantu systeme yatangaye cyo tubwire Spiros banza ugare microphone mande meze kuvuga naje nakuretse uravuga uraheza donc nuzeye iyo space ndayibuka ariko bavuga ibintu bijanye ngo mu Burundi ngo imipanga ngo ikiraza mu Burundi mu Burundi ariko hategurwa ihonyabwoko mu Burundi ihonyabwoko ryatanguye mu bipanga ngo yinjiye ngo uvuye muri Tanzania donc niho ntabwo ndavuga ati cher Burundi cher compatriote ati mumenye izo affirmation gratuite mugira muvuga bakavuga n'ibindi bintu bijanye n'amahoberiyo kutanguza imihari yo kugwana ngo hageze ko twivuna ngo ibiganiro byarananiwe ndavuga ati cher compatriote ati gende buke umenye yuko ntuzeye uri kwinjira mu muharo kugwana ukabivuga birashobora gukurikirana muri kazoza bashaka kubihanirwa c'est un crime jusqu'à udatsinze peut-être ngo utembagaza ubwo butegetsi bifuza gutembagaza umenye yuko uzobihanirwa birahanwa donc sinumva ntuzeye aho wongeye iryo kosa nyagiriza iryo ariyo n'ubu ushaka kagenda wiyangaje nanze mu mahobere gusa umenye yuko naho dufite ntuzeye peut-être des causes novuga gute profonde uriko ragwanira wiyumvira ko uri kugwanira ukuri nutatsinda uzobihanirwa ntuzokwinjira mu Burundi mu muharwana umaze batwarazo gufungura wese pe importe ntuzeye appartenance politique azobarimo nico reko ndavuga ico gihe pour juste kukarisha ntihabe biteranye ibintu ndazi yuko il y a beaucoup de procès d'intention sur les réseaux sociaux nabwiye chers compatriotes soyez indulgents soyez tolérants nous sommes 13 millions z'abarundi ntidushobora kwiyumvira kumwe donc jewe Dr Mastermind unyanka unkunda ndazwara abantu benshi mu Burundi biyumvira nk'uko iwanje Andris Pavlov ko wiyumvira
wewe wiyumvira ubona Uburundi n'ivyumviro vyawe, hariho abarundi benshi usanga biyumvira nkuko wewe wiyumvira. Rero ivyo zo kugira ntuze des procès d'intention, je ndi kuri X depuis 2013, donc nta kintu na kimwe ngahanye kuri X wontu ukacombabaza canke contera ubwoba, nta nubwo wabonantera idayeri kubera urupfu maze kurusimba kenshi kandi ndaruzi urupfu ndamaze kurubona. Donc pour dire que ibintu by'iterabwoba tubishyire ku ruhande, hama umenye yuko ugombye kurondera inabi mu muntu n'importe qui mubari ngaha bashaka kuyimukuramo, ugombye kurondera neza. Ndaguciremo gatoyi untunge, ndaguciremo gatoyi, woba kuri iyo mpanuro utanze, kuko mba ndiko ndakumva ndiko ndasuminga, woba uhisemo guhanura umwansi. Je ndiko mvuga general uwiyumva ariyumva, nta muntu n'umwe ndiko ndagiriza ngaha ngo umeze uko wewe Andris Pavlov, ndiko mvuga general nk'umurundi, nkuko nawe wahagurutse ugategura igiteramo kuri Burundi buhire, Burundi nyakuramba, warapfunyijwe ntiwapfuye, nakubaje ati ninde yawupfunyije ntiwanyishuye. Donc nanye shikiriza ivyumviro byanje, nakwishuye mbo ndiko shikiriza ivyumviro nk'umurundi, siko turi bo wacuncira mu cene bageraho naringeze. Donc nariko mvuga yuko mumenye kugira ntuzeye tolerance, kubera nico gihugu mwe mwifuza kurongora, muriko muravuga ati murafise ntuzeye umugambi, murafise des projets, des solutions idéales zo kura ibibazo byose biri mu Burundi, ntimuzoronka igihe abarundi bazozemerana kwijana. Hazobaho namwe bavuga ati ivyumviro byari mushikiriza si vyiza. Niko imeze rero navuze ati ivyo navuze uwumva ko navuze ikosa narivuge, ariko kuvuga kumenya ngo Dr Mastermind ose Dr Hamubiki ngo yizi biki, je nkorera izina nyene Dr Mastermind nkuko nakoresha Democrate, nkuko wundi akoresha Andris Pavlov, je sais pas arashobora no gutora izina nk'iryonye. Duharire kuri ntuzeye ro contenu ivyo umuntu yavuze, nta kamaro byo kumarira kumenya ngo je ngo nitukunuko nkumva hanaha, kiretse yuko ugomba kugira giste de procès d'intention nkuko abantu tumenyereye kubikora. Donc nishaka gushiriza bwana Andris Pavlov, merci. Okay, nakoze. Mugabo ico nibaza hari ukuntu akunda kubaho manipulation ya opinion, uti ibije gute, ugize uti uko turiko turaganira hano, uti hari igihugu twifuza gutwara, come on, twebwe twasavye ko amatara aboneka, twasavye ko habaho bonne gouvernance, twasavye ko umuntu agira agateka mu twiwe. Uko duteramiye hano, burya mu bisanzwe jewe mpora mvuga ugutegeka biranaruhisha si buvure. Iyaba abantu mal intentionné batabiharuramwo ubukiriro, abantu bamwe baba banatorwa bakagira bati oya iyo stress sindayishaka. Ariko no kumenyesha ko nka jewe ndiko ndavuga nta nyungu nimwe ndabikeneyemo, nta nyungu nimwe, nano. Ariko ndifuza ko hoba Burundi bwiteka, hoba Burundi aho umuntu atunganirizwa, aho Umurundi atabuzwa kurira. None nk'ubu tuvuze ko imiryango y'ababura abana babo bagwa muri Kongo mu ngwano batanazi, babashirako abantu bababuza kurira, bababuza kugandara, ivyo bintu sakamaramaza. None ubivuze tuvuge yuko rero ngo ariko aragwanira ubutegetsi, ubwo butindi bw'ubutegetsi mwama muvuga, abantu bama bavuga ngo hariya ngo bariko bagwanira ubutegetsi, enda ni mu butware bantu mwumva mu bukeneye, twara ubwo butegetsi ariko habanta amahoro, habanta agateka. Niko je ndavyibaza. Uwoba yifuza kuduga canke ashaka gushikiriza irindi jambo araza kuduza ukuboko muri aba bamaze kuduga, canke ukeneye araza kugira, ariko turiko turaganira, tuganire tudahezanyayo. Jewe sibuvure mu vyo Dr Mastermind yavuze, ntabwo nigeze ndamujija, ntabwo nigeze mvuga iki, nagize nti Umurundi turiko turaganira, naho atoba Umurundi akaba umuntu afise intérêt
kubiba mu Burundi jewe numva vyoba ari ivy'iteka ko tuganira tugateramana yegome. Twebwe rero urumva ico dukeneye nibaza ko ata murundi n'umwe atifuza agateka, twifuza agateka, twifuza kuba mu Burundi tudacunaguzwa. Umuntu araje wapfuye ideni ejo naraba yagiye umuntu wo mu Ruyigi mwarapfa ikintu mu kabare bijya abantu bahimvye agacupa bapfa agaca afata mu mashati agatwara muhira agahondagura agaca gufungira muhira. Igihe kimwe rero umuntu yatwaye gutyo yagiye kuboneka areremba muri za Ruvyironza zandi. Abantu baciye bagira bati mu rugo rw'umugabo suko vyogenda. Mwiriwe Ndondeza, karibu. Yego mwiriwe Andres, sare. Ndaramukije n'abariko barumviriza, ndamuramukije nabona ariko ndumva mu kanya Spiros, eko ndanamuhaye na pole kubona nawe yagiye guhohoterwa kandi yari no mu bibanza vyo hejuru mu gipolisi. Eko jewe numva umenga novuga kuri ino teme ati Burundi nyakuramba ati warapfunwe ntiwapfuye. Nivyo Uburundi bwarapfunywe kandi ntibwapfuye. Hari aho turaba ibiriko biba uno munsi no mu myaka iheze ukamenga Uburundi bwaravumwe, ariko bugiye twibutse intare rushitse cambara ntama. Murazi ko tuba turiko tuvuga dans les années 1600 Uburundi bwagiye buca mu bintu vyinshi kugira ngo bube Uburundi tuzi uno munsi. Bwaratewe, bwarivunye, bwaraciye mu mapfa, burayakira. N'intwaro mbi turimwo mu myaka bamwe dushobora kuba twarazivukiyemwo tukazikuriramwo nazo nyene zizohita. Nari numvise Dr. Mastermind ibintu yariko aravuga, ariko avuga ati arumva abantu baba bashigikiye ikirobere ati bamenye ko amategeko ashobora kubakurikirana. Burya aye iyo umuntu ariko arivuna, iyo umuntu ariko arikura ku mwanzi, jemba numva umenga swat uramufasha kumubohora, swat naho uratahura yuko inzira yo kwibohora acamwo zose aza kuzikora uko avyiyumviriye. Nimba uba utababajwe n'ingene ariko arahohoterwa, bizogorana nuko namwigisha n'ingene yibohora. Umwe wese yiyumvira ati vuga jewe nafashwe bafatiye ahantu bariko barampondagura bariko ntegerezwa gutoroka. Muri abo bariko baraguhondagura nta n'umwe azokwigisha ingene wibohora. Ni wewe utegerezwa kubirondera d'abord ugatahura ukavuga uti ndaboshwe, nagize umuja ndiko ndahohoterwa, hanyuma
ukagerageza gushika ku munota wa nyuma wopfa umupfa uri kugerageza kwibohora hakuguma wicaye wanse kwibohora n'ubundi ukabwira gupfa igatuma ndiko ndavuga ivyo numva umenga ndagomba guca aho nyene Dr Masamangi ariko aravuga kugira ngo twibukanye yuko nivyo nimba hariho amategeko ashobora gukurikirana abariko bagomba kwibohora ni ya mategeko nyene ashobora gukurikirana n'ababa bababoshe tugitahure nimba uno munsi abantu bapfukamye mu nda Uburundi kandi ni bake n'abantu bitwaza ubwoko kanaka kugira ngo bapfukame mu nda abarundi bo bariko baruzuza inda zabo abarundi sinzi bo bakaguma baba mu nzara itagira uko ingana nta na hamwe ku isi yose ivyo bintu birama nimba batarashobora kubikura kuno munsi ntibicare ngo batekane ngo baragifashe ni ikibazo c'umwanya umwe wese arabe igihugu arimwo ku bataba mu Burundi ababa mu Burundi murabe n'ibindi bihugu hari ibihugu byaciye n'ahagoye gusumba mugabo ubu biri inyuma yabo murabe ati nta na hamwe ku isi y'abantu bazima bigeze baronka amahoro kwa gusa bigeze baronka ubutungane kwa gusa bigeze baronka igihugu kibakunda kikabakingira kwa gusa ni ibintu bagwaniye kandi niyo baba babayeho mu mahoro haguma hakiriho abantu bakiriko baragwanira yuko babandanya baronka batekanirwa gusumba kubera ko upfuye gusamara gatoya na ya madwa wari wararonse arasubira inyuma akagenda turabibona mu bihugu byinshi kirazira kikaziririzwa kubaho ku isi Imana ikaguha ubuzima bwawe uvuke rimwe hari abemera Imana bakavuga bati umuntu apfuye azoca aja mw'ijuru canke azoja mu muriro hariho n'abandi bemera ko uzogaruka ku isi mugabo ivyo ari vyo vyose waravutse uriho urakomeye nimba ubaho uriko urahohoterwa urafise le devoir itegeko ryo kwibohora ni itegeko kubera yuko utibohoye ukutibohora kwawe kuzotuma uhohoterwa gusumba dusubira inyuma muri 2015 ndabibutse yuko igihe twaja mw'ibarabara twariko turavuga no troisième manda siko ariko igihe twariko turavuga no troisième manda hariho twaravuga duti ino ntwaro abantu bariko barica uwo bashatse bariko bariba uko bashatse bashiraho amategeko umenga batwibagiye umenga ariko batubarira ati cyana tuvunye ni twebwe nyene reka twebwe tuje twiriye ariko usubira inyuma muri 2015 n'amaso yawe n'ubwenge bwawe bwo muri 2025 uraba ubukene bwari buriyo muri 2015 urashobora no gusanga wenyine uri kuritwenga ukavuga uti mbega abarundi bari bakene ubirabiye muri 2025 nta gitoro gihari n'amadevize ahari n'amatara ahari n'amazi ahari isukari ugenda kuyigura ujanyikaye umufonctionnaire ahembwa amahera hariho abafonctionnaire licencié bahembwa amahera agura inkoko zibiri ku kwezi inkoko zigira ngo akanda zitetse ahantu heza zizonanye n'amafisi eka zibisi uno munsi ku isoko baranda indagara zitatu hakabaho umuntu aje kugura indagara zitatu ivyo ubibona muri 2025 usubiye muri 2015 ukabibura ntibihari kandi ndasubiramo iyo uriko urahohoterwa ntiwibohore ubuhaye uruhusha uguhohotera ko aguma abandanya bisigura iki no muri 2035 vyoshoboka ariko tuzoraba 2025 tukavuga ati mbega hajya twidogera iki kuko bizotera vyunyuka mu gihe
abarundi bahaye le pouvoir abantu ku bisanzwe burya umukuru w'igihugu nubwo baguma baririmba Sebarundi ni umukozi w'abarundi. Iyo umukozi akora nabi ukamugumizaho ukaguma umutayayira ubwo uriko mubarira ati komeza ukora uko nyine uri gukora neza, ni ukuvuga ko azoguma akora nabi ntazihagarika wenyine. Uno munsi hariho abantu bavuga ngo bariko baragira ubwoba ngo bajya abantu reka mpore jesi mpave nikwegere. hariho abantu bashobora kubona ndondeza wowe uriya nka bakabona abapasifike mwe mwariyakiriye, bakabona abandi bose baba bariko bafise ivyo bariko barakora kugira ngo bananize abantu bariko barapfukama mu nda igihugu, ukamengo n'abantu bavukiye kubikora. Bo abarundi hariho abarundi baca bibaza kajeshe jesi nshaka ikinshikira. Nta murundi n'umwe ari Burundi inshuti yawe umuvyeyi wawe uwo muvukana ushobora gukingira, ntibikunda. Igihugu aho kigeze uno munsi ntibikunda. Umuntu urashobora gutekereza ukavuga uti irya ntwaro irateye ubwoba, reka je nitekerereze ngume ndindiriye yuko hariho abazobikora, ariko je sinshaka kwimuya ntihave hagira n'umuntu ngo urumva ngo ndafise umuryango i Burundi. Iyo njuti yawe arashobora no kugonga n'ikinga, wahoze watekereje ngo ntihagire ikintu na kimwe gihava gishikira umuntu wawe, akagongwa n'ikinga hakabura imodoka n'imwe mutwara kwa muganga agapfira ngaho. N'iyo imodoka ibonetse ikamutwara kwa muganga uno munsi arashobora gushikayo agasanga nta matara ahari agapfira ngaho. Niyo yasanga hariho amatara arashobora gusanga nta muti uhari canke arasanga nta muganga ahari. Ntimuguma mubibona? Ahubwo Barundi, nimba umaze imyaka ishika 10 andiko mbarira abo twahunganye 2015 ukaba uno munsi uvuga uti nta na kimwe je ndimwo mbona ndiko ndakora kugira ngo njya ntwara, ndabariye n'abari bahunze kuva kera, mufise ikibazo kiwe. Abarundi vyanse ko tuja hamwe canke uricaye ukavuga uti ndatanga amanota. Hasigaye hariho ibintu umenga ni ibintu bisanzwe kuba wicaye uri muri essence uri hanze ukaba uriko uratanga amanota. Ujya bikora nabi uri gukora iki? Nta muntu n'umwe adafise muri we ikintu ashobora gukora uno munsi. Nta n'umwe n'ubu uri ku gitanda cyo mu bitaro nimba ugihema akaba nta na kimwe uri kurakora cyo kugira ngo bajye abantu bapfukamye mu nda Uburundi bahave. Uriko urahemukira Uburundi, uriko urahemukira abarundi. Kwidoga nta na kimwe bimaze. Kwidoga ukaguma uzanga urumva ngo tworondera, ukaba ukiri muri iyo fazi. Uno munsi ngo ndacariko ndarondera ngo ingene ngumva ngo mbega basha ngo ntamwe ngo twoja hamwe ngo tukagira ngo nimba ukiri ngaho oye muri iyo fazi. Tukoresha inguvu rero nyinshi kuko waracerewe. Nta muntu n'umwe adafise ikintu ashobora gukora. Nta basuperiho babaho kw'isi, ntihagire uzoba yenda bijya mubona mu mafilime ngo hariho ba superman. Nta ba superbonde bahari. Ni abarundi bose, umwe wese arafise muri we ikintu ashobora kuno munsi ariko arakora kugira ngo tubohore Burundi. Hariho urgence. Ndababariye ati subira inyuma urabe 2015 uyirabe n'amaso yo muri 2025 ubaza kwihinyisha yuko nta na kimwe gikozwe 2035 ça sera encore pire. Ntiwibaze ngo twarashitse ngo on a touché le fond. On n'a pas encore touché le fond. Haracyari handi henshi ho kumanuka ndani kandi uko tuzoteba niko bizogorana. Nagira ndangize mvugana wa wundi akiriko ararondera ati vision. Kurya ugenda ukaraba abandi bose bagerageje.
ukagenda ubatoramwo amakosa nta lutte n'imwe yo kwibohora izopfa ibaye parfaite nta n'imwe izopfa ibaye parfaite ni nk'uko n'ubuzima la perfection ne fait pas partie de ce monde. La perfection ne fait pas partie de ce monde. Ahubwo genda urondera abandi ibyo bariko barakora ushobora gusanga wewe hari agapouvoir ufise muri wewe ariko nyene bari barindiriye ugende ushire nikibuza yuko ugenda ugashiramo inguvu zawe hanyuma ukabandanya ukora ibindi kubera ko ibikenewe gukorwa igihugu Pacifique ni nazwe ariko arabivuga kubohora Burundi bizoca mu nzira nyinshi cyane rwose hariho ababohora Burundi mu kwigisha abana b'u Burundi b'impunzi ubu uri kurabohora Burundi ababohora Burundi mu gufasha ababoshwe hariho ababohora Burundi baciye muri diplomasi hariho ababohora Burundi baciye mu nzira y'umuheto hariho ababohora Burundi baciye mu kwigisha abarundi ariko isuzume uyumvira ati ni iki ndiko ndakora kugira ngo mbohore Burundi nimba ico uriko urakora kijanye kuruhisha bariko barabohora Burundi garuka ku murongo kubera ivyo nta na kimwe bimaze kindi ni ibintu bifasha gusa bajya bapfukamye mu nda igihugu c'u Burundi nta wundi n'umwe bifasha kuruhisha bariko barabagwanya nta wundi n'umwe bifasha atari irya ntwaro nyene nimba rero uri kurabigira uri mu buhungiro udashobora no kuja mu Burundi ukavuga ati jewe inguvu zanje zose zogenda nduhishe abo bose bariko barabagwanya canke umwe canke babiri muri bo canke batatu muri bo izo nguvu wari ushobora kuzishira hanze ukabohora nawe ukaja mu babohora mu kuja mu babohora nta nzira n'imwe yo kubohora igihugu c'u Burundi ica mu kuja kuruhisha canke kunaniza bariko barabohora baciye mu nzira kanaka iyo nzira nta n'imwe ntihita kuko abo bafise igituma baba bariko barabikora bafise igituma motivation yabo bo baritahuye barazi ko bateza kuja kubohora wowe nawe uciye uvuga ati nanje ngira ngende bajyaye ko bagira intambwe ingenda ko kugira ndabananize bagira iyindi ngenda ko kugira ndabananize uriko urafasha wonyene afukamye mu nda igihugu c'u Burundi abantu bari muri iyo etat d'esprit nukuri mugende mwiyumvire muvuge muti mbega turi mu biki n'ivyo abananira kwiyumvira abarundi abantu muwo babonye bari muri iyo etat d'esprit nimugende mubabarire ati mubigishe buke ari wo nzobarira akanka kumva Andrisa akagenda kumubarira akanka kumva Reno akagenda kumubarira akanka kumva ugasanga bikeneye ijwi ryawe ugasanga indara bose baragiye kubabarira ntibabumvise kubera ko bari barindiriye ijwi ryawe gerageza duhagarike ibintu nukuri ino myaka 10 kuva duhunze 2015 siniyibagije ko 2015 igihe duhunga ari abari bamaze imyaka 30 mu buhungiro batari bwatahe ariko mvuga aba 2015 ndiko mvuga urunganwe rwanje n'abari munsi yanje gato ndetse n'abansumba ariko ndiko mfatira hafi ntihakagira uwo nyumva nabi ibintu byagiye biba ugasanga abantu bariko bagomba gushiramwo intege guciramwo akantu ko kuja guhagarika kanaka ariko bigira nabi urumva reka ngende reka nce à gauche à droite ngende kumuhalantisa ivyo bintu byarabaye kandi turarushe iyo nzira ntihita umuntu yahagurutse aje kwibohora akeneye kubohora n'abarundi afise muri iyo etat d'esprit ko agomba kubohora abarundi ntuzopfa umuhagaritse ngo kubera yuko ugenda kumuca intege kubera ko nibyo nawe uzomuhagarika wewe imbuto yaziteye henshi ntuzopfa ubishoboye ahubwo wewe haguruka uvuga uti ibijya ujya yakoze nabi reka je ngene ndabikore neza kugira ngo ndera abandi hanyuma ujyaye vraiment jewe ntahura yuko byamunaniye reka ndabishobora le terrain y'ukubohora Burundi ntirisature ntirisature bikore ariko wirinde kuja uri byarabayeho mu bihugu hariho
nko muri turenze turabe nka Afrique du Sud. Mandela yamaze imyaka 27 afunzwe. Mu byatumye amara imyaka 27 afunzwe si kubera gusa hari abari bamufunze bari bakomeye. Ugiye kuraba uraza no gusanga amadiviziyo yari ari mu bariko bagwanya ivyo nyene Mandela ariko aragwanya yabituma yuko aguma afunzwe. Ivyo bintu tuvyige, genda murabe ibihugu mubayemo, genda ufate le droit nimwe ihari, nimba hariho le droit aux services sociaux, hahandi uvuga uti umukozi akazi gaheze nta kandi kazi araronka araza kuronka chômage, genda ubaze ingene iyo chômage yaje, uza gusanga ari abayigwaniye. Nimba uza gusanga bakora kuva lundi gushika vendredi, apana kuva lundi gushika dimanche, genda ubaze mu bihugu bayemo, nta na rimwe byigeze biza gutyo gusa kwagusa. La liberté, la paix, la sécurité biragwanirwa, hari ababigwanira kandi niyo bihari haguma hariho abariko barabigwanira kugira bigume bihari. Murakoze, tugire igihugu kandi tucitangira. murakoze cyane muyaze neza nkuko mwama nako. Mu bisanzwe jewe nama nifuza ko twomenya yaba uri aragakino bahora bagira bata abantu bamwe nabi mu buseruko abandi nabo mu burengero, bajya abantu bari somehow genius. Nguvuga nimuze tumenye ko Uburundi bufise iteka bugira ku mategeko, n'Uburundi dufisemo inyungu twese, yaba umuto yaba umukuru. Kuko ngoma ndabahe akantu abantu batakunze kugaruka ko mugabo gashobora kukwereka ko Uburundi bufise amategeko by'ukuri bukenewe. Nariko ndavuga Nkurunziza ati 2015 n'impaka ngumye ko kuko ntahari Burundi ntibushoboka, mugabo urabona ko ubadahari Burundi bwarabandanyije. Iyo abajewe nkomera noroshe mpari caye ntahari, Uburundi bwamyeho kandi buzogumaho. Cyo gituma abantu badutesha umwanya batwicira societe, abo bantu barakwiye kumenya ko bariko bahahamira umuyaga. Ico kintu rero nagira mvuge ni giki, igihugu c'amategeko kirakenewe umuti gute? Nkurunziza, fe president Nkurunziza, bishoboka ko hoba hari umwana w'umuhungu yavuye muri Tanzania avyayeyo. Navuze ngo bishoboka ko uwo mwana w'umusore rero avuye muri Tanzania ejo bundi, ngira ngo bamwe mwarabisomye kwa Pacifique canke ari mumaze kuvyumva. Araje ati ngiye guhiga data, yarashitse by'ukuri, yarabaye kuraje. Ashitse inzego zijeje gucunga umukuru w'igihugu zaciye zitora, ziragenda ziterera mu mpimba, nta dossier nta kintu na kimwe batererayo, nk'uko hari abandi barundi bene wacu benshi mbere n'abanyamahanga bariyo atakintu na kimwe bagirizwa. Uwo mwana rero sinakurikiranye amaherezo yiwe, mugabo nk'iyo aba mu gihugu kigira ku mategeko, memero president de la Republique yari gutegekwa n'amasentare yacu, yataba amasentare y'ibikanganyoni, akamutegeka kugira DNA, kuko uwo mwana w'umusore nimba yagira ati ndamuzi ni data, kandi abamubonye bagira bati yewe bati yarivyaye koko. None rero si kuri ivyo gusa, murabona ba Dr Sahabo barabuze uko bavuga, barajumarariwe n'abandi. Nimuze turwanira Uburundi bufise amategeko, Uburundi bufise amategeko akomeye, budafise abantu bakomeye. Umushinga ntahe Reynold, ndabona mwadugije ukuboko, muntu yagira. Ego Andris, bite Namahoro, ngira mwosubira mukatuyagira. muranyumva? Ego ofete ngira ndabayagire kubera rezo sikirenga kandi batri yanje ihavizima mu kanya, ariko hari ikintu ntari kugenda ntavuze
mbwira donc mwebwe ngaha twese two turayaga ba démocrate bandondeza tout le monde nabo mbona muri audience ngenda kumana Floni Sabwe wari tusa mwese hari ikintu ujya Dr Mastermind yavuze avuga ngo ibi bintu ngo byo gushigikira ngo abantu bagwana ngo nyanyanya ngo birahanwa n'amategeko ego birahanwa n'amategeko muri nziza yari umuntu n'amategeko ariko kweri amamine hari mu gisagara cy'Uburundi ariko we yari yavyikuriye ko byo yahanigwa afashe kijya gihugu Dr Mastermind yashiye atubwira ati nimutatsinda muzohanwa mutashe mu Burundi bon amenye neza yuko twavuye mu Burundi kugira ntitumere nk'abandi bari bo bahutse kuvuga kuko ijya ntwaro n'iryo gora duhure uvuze baragufunga ugize imana bakagufunga canke barakwica urumva ibisigaye ugumye mu Burundi ni soumission canke ugahunga canke ukagwana ni ibintu nta bindi so ahubwo hayumvira ngo uzohava uhanwa n'umwicanyi nk'umudede umusi wiyumviriye kubwira bene wanyu ati haguruka nta matara hari nta mazi nta gitoro mufashwe nk'abaja nta kwiyumvira umudede ubu nubundi yobikugize nimwe byajya ngo ariko barica bamabica abantu gusa ariko barihagarara ko dede ntibica d'ailleurs bica plus les innocents babicisha ubukene babicisha inzara rimwe na rimwe babicisha amasase donc gupfa uri umurundi uzopfa kandi uzopfa nabi naho uzogwara uzovugwa nabi ejo bundi numvise ngo ari umwana yapfuye kuko umuganga yanse kwitaba telefone kandi ari we yari garde s'il vous plaît umuganga yaranse kuja kumuvura donc naho mu Burundi urapfa wicwa n'ureko kuko yamwe ngo intakogwako ndimo yari yumva ko ari intakogwako kijya gihe byaba ahubwo jewe barundi kazi no babwira nti muzohore muraba ico conscience yanyu ibabwira kuko Dr Mind yako avuga ibintu byinshi bya psychologie na psychanalyse nibiki muri psychologie ari ikintu kizwi cyambere kandi abantu benshi bagenderako kandi mukigendere ko mu buzima bwanyu bwa misi yose yaba ubuzima bw'igihugu canke ubuzima bwawe busanzwe bwa misi yose hariho business wagira ukore canke hari umumome wagira udrage canke ntumbaze chose kiri mu mutwe wawe ton cerveau il regrette de ne pas avoir agi que d'un échec ndasubiriyemwo umubabaro uronka iyo wagize échec ni muto par rapport y'umubabaro uronka iyo wagerageje icya kabiri abantu bubaha uwagerageje kurusha ntirumve ko canke umuntu w'umurashi canke umuntu yigaramiye ngaho ataco yigeze akora niho muzokwama mubona abantu bayaga ivyo aba ancêtre babo bakoze nta numwe avuga ati mon ancêtre c'est assis ataca ariko arakora atavuga atajogora atihagarara ko ngo nuko ngo yarafise ubwoba bwinshi cyane gose ngo bwo gutangwa amafaveur canke amaprivilege yarafise nta muntu numwe muzokumva bariko barakomera amashi ngo nuko ataco yakoze ngo nuko ngo iravuru préserver ses privilèges ngo ses avantages canke hoho rero nta nuwo muzokumva bakomera amashi ngo nuko yakoreye intwaro iri kucinyiza abandi abo bo tubita bakorabo rero barundi kazi bene bacu iyi situation y'igihugu ikabikubabaje sur un plan personnel nukuri sache ko ton cerveau izokuremera ni wasaza d'ici 20 ans 10 ans 15 ans igihugu de toute façon gihinduka kizohinduka avec ou sans toi kandi ico kintu mubimenye avec ou sans toi igihugu kizohinduka kuko hari abantu nkanje nabandi tutazohagarara naho mwoturasa canke mukatwica canke mukadukorera nabi ntibizohagarara ariko umenye yuko mu mutima wawe uzogucuza ivyo utakoze ingenda bahiyindi science sociale c'est un sondage yabaye mu ma maison de retraite bagize muri Japon muri États-Unis hano henshi cyane muri Afrika nta maison de retraite dufise baragenda mu village bakabaza abavieux babaza abantu qui ont plus de 90 ans la question était simple que regrettez-vous ndasubiriyemo babajije abantu bafise plus de 90 ans apana ba jeune ba 15 ans umuntu wese arenze imyaka 90 et la question était simple qu'est-ce que tu regrettes hariho une réponse yamyigaruka umwanya wose yaba mu Barabu yaba muri za Espagne canke za Paraguay canke muri Amerika canke muri Afrika question yagarutse muri bose yari je n'ai pas pris assez de risques ivyo n'abantu bano nantamba bivuga kuko plus tard baraharura bakaraba les risques qu'ils auraient pu prendre bagasanga au fait il y avait plus de peur que de mal
donc ndagarutse kubabwira ikintu kimwe barundi bacu bagenzi banje ntibabatera ubwoba naba badede bariko barabatera ubwoba ngo iriho des conséquences ivyo bakoze bakorera igihugu ngo bariko baza ku butegetsi babesha abandi ngo bariko bagwanira ubwoko bwabo byari biteye isoni barisha abantu baraturiye amazu baraturiye amapirone d'ailleurs amapirone électrique baraturiye abana bibuta urumva nibikoko ubu bariho pouvoir igihugu kirakenye kigira gipfe kandi baguma bamara abantu buri munsi wewe ton cerveau izokubaza ati kijya gihe vyariko biraba ka tu fais kandi ano nonton uzoyibwira kuri kurasova akaga situation ufise uno munsi kuko ntaco kazoba kakimaze ni wakwiza no nonton uzoburi kurakora tiviza uvuga uti j'aurais pu agir so nivyo rero bon Andris jengira ndakoreke ndagiye mugabo yari guhimiriza abantu yuko le cerveau regrette de ne pas avoir agi kurusha le fait de l'échec ico ni cambere burya la peur de l'échec irabloka abantu ariko mumenye yuko iyo échec mutinya 2 ans 3 ans plus tard le cerveau irakuremera kubera watinya ko kaesheke kari mu mutwe wawe gusa cyakabiri abantu bubaha umuntu kiyaji ntibigera bubaha umuntu w'umulash w'umunyabwoba ngo yari kwagerageza gusova ngo aga situation canka akazuhe hakodesheje atanagutse les amis bon nuko rero ijoro ryiza urakoze uratuvuniye akagohe nibaza ko naye mbonye umenga ndondeza yadugije ukuboko sinzi ko arico yagomba kongera okay reka tube turamira amate gato Mastermind hari ico wagomba kongerako Bon, je peux faire un petit commentaire imbere yuko ntuzenja mu bindi. Andris Pablo uranyumva? Egome ndakumva Bon, namukugira un petit commentaire ku bya bene wacu bagiye kuvuga harimo ntuzendondeza na Reynolds. Nacho nashaka kuvuga je nemera démocratie au fait. Niyo conviction mfise kandi nemera yuko ntuzeye souveraineté ni y'abanyagihugu se y'umuntu. Hama we kwiyumvira yuko ugiye gutorera inyinshi ibibazo byose mu miliyoni 13 z'abarundi ukumva neza kuri convinc tijewe Dr Mastermind ni kenshi gutora ibibazo biri mu Burundi kuba njye harimo na orgueil harimo orgueil harimo na méfiance hama indwano guerrilla révolution twarazibonye hama twabonye n'ibihugu byinshi ngende byateye intambwe twarabibonye simisi yose inzira zose isaba indwano hama umenye yuko abantu bita ntuze warmongers arazi kugurisha kindwano muga ikibira burya ntikiririmba ikibira nta deba iberayo ikibira hari inzoka ari koko ikibira iyo ingwano igeze havuga amasase niyo umva yonyene iyo umuntu akara kugurisha kindwano yibereye muri ntuzeye United States of America yibereye muri ntuzeye Belgium yibereye muri Germany yibereye muri France wewe yicara imbere y'umuvinyu ariko arakubwira yuko il y a une cause noble il faut mourir pour ça hama ni wapfa uzobura umuyeho ta génération izovuka ejo izovuka après demain izomenya yuko wari umugabo wapfiriye iki wewe wagiye gupfa ndagucira zose Dr ndashobora guheza Andres ndindira amaze meze cyumviro cyanje kubera unciriye mu cyamenya aho naringeze umenye yuko nuzeye muri mouvement Robert zose zibaho baragerageza ku mystifier cyo bitaramoro muga urupfu kandi wapfuye tine plus à la société wapfuye c'est fini donc twashobora ntuzeye tuza gushira ko ntuzeye ngoriza amashugwe tushobora tukwibuka nk'umuryango muga wapfuye tine plus à la société tugukeneye ukomeye uriho we bwana Andris Pavlov niho ushabugira ivyo ukoze rero ntuzeye warmongers barakubwira yuko ni wapfuzoja mu ijuru hama ni wapfuye pour une cause noble hama niyo cause ntiyayikubwiye wewe Andris Pavlov jewe Dr Mastermind n'abandi bari ngaha
turagiye ati hariho une cause noble nokubwira yuko notre espérance de vie mu Burundi ntihenze ni 60 ni atari nka 56 ou 60 cyangwa 66 kuko ni plus ou moins nka 3 ou 4 harimo ibyavuze ari byo Reynolds naje tubihuriza ko nivyo nta buzima burebure dufise muga ntuze neza yuko objectif turi ngaha ku isi kubera iki turi ngaha ku isi kugira ngo twicane tuba abategetsi tubabayeho cyangwa turi ngaha ku isi kugira ngo twasure la continuité de notre espèce abemera nibapfa barindire ntuze ijoro ko rizogaruka nabahaye akarorero ngitangura kuvuga nti si ibintu byose si ibibazo byose biba biri mu gihugu bitorega umuti biciye mu ndwano nguma ndabaha akarorero kenshi ntimukumviriza donc abantu bari hozage nta nyishu n'imwe iriho hasigaye ko tujya mu ngwano mon frère ingwano niba warayibonye mu Burundi guhera 93 gushika 2005 hapfuye approximativement abantu 300,000 barenga abo numva n'abamenyekanye hari abapfuye hari abatetse mu ngunguru hari abagiye mu mapine hari abarashwe hari abishwe bunyamaswa n'abarundi bose kandi yari guerre civile rero wewe uri kurakokiza intambara naguha akarorero Rufemeri Kibero Ndadaye ndakunda kumugarukako kubera yaje ntuze ibyaza kwitoza 93 sinibaza ko ntuze la situation politique twarimo ico gihe ko nubu kwa ico kimwe ntibisa na gatoyi ndemera yuko twarateye intambwe ishobora kuba ari 1 mm canke 2 mm muga sinaza ko situation économique situation politique yarahindutse mu Burundi yaritoje arakonvinka abanyagihugu bivanye n'ibibazo abarundi barafite ico gihe baramutora aratsinda uzubaze ntuzeye muhora mubumviriza ba Charles ba Mukasi bari ngaha ku X muramubwiza bako baravuga bo nyene ntibari bazi ko ntuzeye iporo nizotsinda donc mwebwe nimba mufise ntuzeye des solutions okay turashobora kudiscuter kuri ntuzeye réalisation ivyagenze none ivyagenze nabi niba mufise ntuzeye des solutions uriye yuko muje guteranya abarundi mubashira ntuzeye mu migwi mubashira mu ntuzeye mu moko abaganwa abatwa abatutsi kubera iki mutokwibanda hanini kubabwira ntuze erega ivyo n'ubizana ivyo vy'amoko nta muntu n'umwe yigeze abivuga Andris Jamberije kuri X wiko ndi kuri X depuis 2013 no ubu turiko turavuga uyu munsi tariki 9 Andris Pavlov Andris Pavlov ijambo have kwitongora mugabo uyu munsi tariki 9 Andris Pavlov urumva kubwira yuko erega ivyo ntariko ndakwemerera docteur ivyo ntariko ndakwemerera nuko tuvuga ni nkuko ibi bintu vyo gusamaza turabimenyereye umuntu akavuga igitoro ugaca uvuga ngo 70 ngo nakangahe ngo 50 nakangahe no reka kuvuga ngo space ngo muri 2000 kombi ubu Andris Pavlov umwanya wavuze wose wavuze iby'igitoro bavuze iby'amatara bitagenda neza turiko turaganira hariho ibintu vy'amoko kujya ugeze ubu Andris Pavlov ivyo byose wavuze bitagenda nabi nta solution nimwe nigeze no propose jewe ingorane ni CNDD-FDD nivyo wavuze gusa ya paide nta personne n'a donné des solutions bamwe bavuze ati tukeneye kuraho ntuzeye ubutegetsi dukeneye kujya kugwana abo numvise benshi mugabo mumenya abo nabo mugomba kujya kugwana nabo kugwana barabizi donc mugabo je sinipfuza ntuzeye yuko uburundi bujya mu ntuzeye mu ngwano kubera ndazi ndwana cyari cyo narayibonye donc c'est ça mon message en fait mwashaka kunyita ivyo mugomba nabonye mu commentaire abanyitiki niki no iyo ntuzeye iyo bire murimo niyituma uburundi bugera aho buri les dit passer ça prend du temps pour guérir les amis il faut que mubimenya iyo ntuzeye ibintu bya niko kumuhindura type de personnalité muhindure na mentalité ivyo bintu byo kumurundi avuga direct twacumushira ku bwoko twacumushira ku mugambwe turi 13 millions chers amis ntituzoshobora kuvuga rumwe twese ntibikunda gusa ntuzeye ya des questions tuzohuriza ko titwotora solution nkuko mbwiye babahaye ntuzeye project mukorerako umwe wese arazana solution yiwe hama tukaraba solution isumbya ntuzeye izindi tukabona kariyo dukorerako Andris Pavlov merci pour la patience ubwire n'umunsi mwiza urakoze
eh, mugabo utaragenda sinzi ko wogumiza mikro yawe yuguruye ndakwibariza akabazo docteur tuko turaganira. Okay. yego Uribaza ko mu Burundi hoba hari ikibazo ubu? Ibibazo dufate vy'imibano, ubutunzi, ibiki? Uribaza ko bari ikibazo? ndabibona na European imbere meme plus que toi ndibaza Woshobora kivu kutubarira urantunga nk'ibibazo sindagutitwaye nuko twamaze kumenyana tuko turaganira. d'accord. Woshobora kutubarira nk'ibibazo nka bibiri canke bitatu nico uproposa nk'inyishu? No, jewe sije nariko ndagira debat Oya turiko turaganira iyo umuti turiko oya niba agomba ko tugira debat. twatubwiye. Okay, niba agomba ko tugira debat twe nimera ibibazo biri mu Burundi dupropose n'ama solution possible uzobe tugire debat. Okay. Mugabo guturi ngo Burundi warapfunywe Mhm. ntiwapfuye donc wapfunywe nande wapfunyishijwe niki Mbega niyo debat docteur wazanye ico kintu cagutereye ikibazo iki kandi kiri no mu ruririmbo rw'Uburundi, ururirimbo ruhayagiza no igihugu. jewe Andris Pavlov nanje ndiaza ko nanye ndi umurundi nakuriye mu Burundi niyo mba donc Uburundi tureke kwitiranya ntuzeye ama periode uturi mu yindi periode kandi umurundi hari abantu bagumye bari bloqué daro passé nico kitwishe au fait ibintu vya labeling name calling n'ibindi n'amasekere di passé ivyo bibamwo bukebuke ifondita hama nuko ifoko nukwemera demokrasi nta yindi solution ihari. Ni wagenda ugatora inkoho nawe ukagwana kadufate ko uragwanya uriyukanya abarundi bamwe nabo bazogaruka kugwanya none iyo secret tuzobivamo ryari? Urakoze docteur. Jewe ndi contre la violence niyo ntuze niyo position yiwanje. D'accord.